BMBC Group ni sosiyete y'ubwubatsi igizwe n'izindi sosiyete zihurikiye muri yo. Ikora cane ibijanye n'ubwubatsi kugira ngo igihugu gise neza, kigira uburaro bwiza. Hano mubona ni kibanza gitunganijwe neza bise Diaspora City Gahahe. Ni mu gisagara ca Bujumbura. N'amazu meza yubatse ku buhinga bugezweho wohora uraraba. N'amazu ageretse kabiri arimwo inzu 100 ageze kure mu kubaka kuko abambere bo baziguze baje bamaze kuzishikirizwa kandi barishimiye amazu yabo. BMBC Group ikubakiye ikitunganya neza inzu ibiyigize vyose, ibitanda, ivyankenerwa vyose, ekipema yose. Wewe uzana impuzu gusa ugashika utora imfunguruzo. Televiziyo y'igihugu yarashitse muri kino kibanza kugira ngo turabe ko ivyo twumva bavuga ari vyo, kanatsinda ngo inkuru mbarirano isumbwa niyo wiboneye. Amazu baracabandanya, hazoba hari vyose ukeneye kugendera ababanyi. Baratunganije ubuyira ku buryo utazorinda kuguruza ababanyi. Pisine yo hejuru barayiteguye aho abantu bazogera bidagadura. Umuyobozi wa BMBC Group aratubwira uko bino bikorwa byatanguye n'icizera abakiriya biwe bafise. Ngahantu mu Nsanze ni muri Diaspora City Gahahe. Ni mugambi wo gwiza uburaro. Murabona ko igihugu kugira gitera imbere gise neza kirakenera uburaro bwiza ahantu aba expatrié, aba ingenzi, abantu bashaka kuryama hari ordone nkaha. Rero nandi ko dukorera umugambi wo kwiza uburaro, hazoba uburaro 100 hashaka kwakira imiryango 100. Ntihazoba urumva harashobora kwakira imiryango 100 ko urumana muri byo mwadusanze muti ko turaheraheza. Rero hari mu Gahahe nane zizo kubaka nkuranja nabikora, ndavyiga narabikora, mpeje amashuri ndabikora. Hanyuma rero narabona ko hariho inkenero mu gihugu y'uburaro bwiza, y'uburaro bwiza, uburaro bwa kijambere, kubera tuko turakora mu mashanti yatandukanye. Ndumufundi kera ndumunyeshure, waraca ahantu ukabona umuntu ariko arubakisha inzu bayimwononeye. Ndavuga nti rero reka ngira umugambi nkiri kwishure uko zo kora societe yubaka amazu mu buryo bwa kijambere. Hanyuma rero urumva ukiri umunyeshure we ufise ikirato kimwe niki nta buryo ufise. Hanyuma muri 2012 cyarashinga societe kugira ntangure kurondera akazi nze nkore wa mugambi niyumvira nkiri muto. Hanyuma rero muri 2020 kwera kuva muri iyo myaka 2012 maze kubona ko abantu benshi bambere afise ibibazo byo kubakisha amazu ari abarundi bari mu mahanga, maze ko twaciye mu ntambara benshi bakangara. Hanyuma narakoze mu hoteli gatoyi nkaza ndavugana nabo kuri ordinateur ndi kuri reception, nkamenya ko dufise abarundi benshi bari mu mahanga batabangaha. Abantu bambere bakeneye service zo kubaka za kijambere zipanze neza n'abantu batari mu Burundi basanga ibintu byabo nonekaranye. Hanyuma rero nkitanguza umugambi mu mwaka wa mbere none maze kuronka uburyo bwo kugura ama ordinateur ya mbere nka 2 canke 3. Muri 2020 rero twe twakuze dushaka kugura bino tongo turimo ryo mu Gahahe lingana hafi hegitari n'inusu. Hanyuma abo ba diaspora twari dukora imyaka 12 rero bari amaze imyaka atubwira ati twege ukumva umwete jewe naraje kubaka inzu mu Burundi mugo usanga bana yubatse ntihafise impapuro. Naraje kubaka meje kuyubaka fondation sanga undi yashize nk'amabuye. Ati narayubatse nsanga ntifise binabiriya. Rero ntimwogira nk'uko iburaya amasosiyete n'amabanki bikorana bigategura imigambi yo kubaka amazu, umuntu agenda agurira inzu isosiyete atari umuntu asanzwe. Umva byasaba miliyaridi ntezo kwari gushora muri iyo myaka ya mbere. Rero tumaze kuronka uburyo kugura kino kibanza twaciye tukigura kugira ngo dukore uwo mugambi. Rero cyo turabwira ba bantu bamaze ndakatubwira ati ni mutirose ibi titwarose shaka kibanza nimuze muyandikishe tubakira amazu mu kigwati gikuje ivyangombwa, kuko nka turiko turakorera inzu imwe yose irafise titre de propriété, inzu imwe yose irafise compteur y'amazi, irafise compteur y'amatara. Nukuvuga hanyuma zubatswe n'abafundi bayobowe na jewe mbaze imyaka 15 mbere nka 20 ningahe kuko nabikora kuva nkiri umwana. Harimo nabaza bandusha experience mugo bayobowe ni societe iri organize. Kuburyo urumva ko byogenda kose tugomba dushikiriza amazu y'abantu batwituye muri no mugambi batatuze. Bamwe sindana babona banyina no mazu tubuca dushikiriza.
urumva rero murumvise diaspora si cyazananye ni ukuvuga kuva mu 2012 twubakira amazi aba diaspora nabo tukaduhura ku mbuga abandi baje mu vacances no bakaza kutugendera bakatubona tukayaga bakumva service ni sawa bakabona kirapanze agacavuga bati turabaha akazi yego ni benshi cyane mbere mu myaka ya mbere hoho wasanga ari bafite igice kinini kubera bwa mbere ubuye amasosiyete abikora byo kubaka arabiye kuri twebwe menshi aravuga nko ku mbuga ngo karamenyezo ivyo akora rero abubakisha afite amahitamwo nabo usanga benshi twasha experience mugabo bashaka kugira mugabo bwa mbere twari nka twenyene rero basanga tiko turabikora niyo twakiye uburyo rero bwishi ubu rero nubu twarabagumanye uko turakorera umuje muri mugahaye muri diaspora city gahahe ariko turafite imigambi Gitega turafite imigambi mu Rumonge mu Cibitoki mu Bwiza mu Kamenge mu Ngagara hose turafite imigambi usanga abantu baza kutwitura bateje banki nkoramwe yampaye aga credit none ntuza mukanyubakira ngirira ivyigwa ifashe kina kiriya abantu baragwiriye mugabo twa diaspora city ni kubera aya mazu ya kijambere cyane tuko turubaka nkayizaga hahe usanga ari abarundi bari mu mahanga keshi no vuga bayashoboye cyane murazi ko muba dasha ari isanzwe rero amazu asanzwe keshi tuba tuko tubaka mu parcelle y'abantu ukurumva ngahagurana ni parcelle mugabo wewe umuhamagaye kubaka iwawe igice cy'parcelle kiri mu zishizimbuka rero aho keshi sanga ari dufise benshi cyane batwubakira amazu iterambere ntigibwa igihugu cyose n'imico yacu rero twarize bino byo kubaka abatugishije batubwiye ukuntu tuza turabihuza n'ivyo abantu turiko turakorera abakeneye nk'akarero abarundi baba mu mahanga usanga baba n'ivyo mazu yubatse kunyene mugabo usanga imwe itameze uko rero mugabo twaragerageje kubyo nigitima babiziguze basanga zisa cyane nizo bamwe buraca muri Amerika imwe turategura umba hari amakwiziniere hazoba hariyo systeme ikoresha amagaze mu guteka haba harimwe amatoilette ibintu meze neza amazi mubona muzitembereye nta ya matwi agenda aranyoragiranwa hasa atega abana mubona usanga biri muri quartier iwacu ibintu byinshi birapanze amabarabara ko tutakora neza nta magi dashoboka cyane kuko nta hantu hakingiye hari amakamera de surveillance buca twinstara ngaha rero naho bidasa neza cyane nk'iburaya kubera hariho n'ubuhinga n'igihugu tukoramo kitarashikira nk'ibi by'amabarabara meza urumva ahindani ni heza mugabo usanga aho umuntu acabwira hashike ni hamedereza nkaha mugabo byinshi twarondeye ajya komfort y'uburaya naco gituma bazihisemwo birabereye mbere ko byitwa diaspora city. Zino nzu mubona ziri ku buringanire bungana na hegitari imwe n'igice hakaba hari inzu zizobamwo imiryango 100 zirateguye neza ku buryo imwe yose ifise aho urazi imodokari nka zitatu. Zino nzu zisikuye neza cane ku buryo ivyumba vyagutse ekipema nziza cane kanatsinda ni BMBC ivyitunganiriza ikabikora. Ubwogero bwiza n'ingazi buririra ko baduze mu mazu yo hejuru zitunganije neza. Abundi baba mu mahanga nabwiye ko hariho nkamwe ntagira mbona tuko tubakira amazu ngaho buca bayinjira bazibonye ku mbuga muri iyo myaka 3 iheze bakatubwira bati BMBC twabonye umugambi mugabo mukore batubwiye ko abantu babizigirwa bati ngomba ndukiye mwene wacu canke data wacu canke papa wanje aze kundabira aho mukorera arabe ikibanza mikabakara makuru kimeze hanyuma niyambwiye ko yashimye ndabwiye mundukiye kontra kuko ni kontra tudishinyira ko mu buhinga bwa none hatanga kontra ku mail ukasinya nabo bagasinya tugatanga kubaka inzu y'umuntu tutazi rero uwo muntu birakenerwa yuko rero turamwereka aho tugeze ntajya mwana dufite igitata cya communication cy'abantu bafotora bakarukira abakiriya bacu ati tugeze ngaha hanyuma wa muntu kenshi baba baratumye aza kuturaba bwa mbere uzamva cye nk'amede 3 tewe ejo byaje uzakoraba inzu ya mwene wacu ahigeze agaca simba ibi mbere byarafashije ijambo ry'Imana sura inyuma byarafashije abahimi babo b'abantu base babo b'abantu urumva ahoye amazu y'aba diaspora yoronekara suvuga ngo babivye oya umuntu afata inzu akageza mwene wabo idafise umwanya canke nafise umwanya hari winga tukurusha inzu kayica kandi umukunda utanamwivye rero byatumye n'ubucuti abantu bafitanye mu miryango bukomera kubera ubu
mwene wanyu umugiye atigana muri BMBC undabira aho bagejeje mugabo abazi ko atakintu azobazwa cyo tuma ubucuti bufitaniye namwe n'abari buraya bwononekara rero ni ibintu byiza cyane ariko banyumviriza ntibagerageze kumvisha bene wabo na base wabo ngo badusubirire burya ibintu byose n'umuntu yabihamagariwe batwiture tuhamaze imiryango itwituye iguma yunze ubumwe mu gihe abashatse kuvyikorera bakavyema abahinga bacana nko mu nyuma wigeze kumba ati none ibintu mwabikuye buraya canke nivyo ngaha mu bisanzwe mu Burundi niho honyene abantu bakiba mu kibanza kinini ari bake canke hasigaye muri hake tumkumbure nkuko tubimirizwa rero n'abarongoye igihugu nkuko tubimirizwa nyene n'abajeje by'uburaro hirya no hino nk'isosiyete no kwita ifata iri imbere mu byo kubaka uraro twareda kwiyumvira ukuntu abantu benshi baba ahantu hato ubu rero hariho inzu usanga izoba nk'imiryango itatu hasi apartema hejuru apartema ugasanga ufite igikoni n'ibyangombwa hakaba n'andi mazu umuryango umwe uzokibana mu rupangu rwawo rero abantu baguze amazu muri ivyo bice nkuko basanzwe baba bamwe buraya canke mu bindi bihugu bivanye n'ubushobozi bwavyo n'ibyo bakunda rero urumva abantu bazohema bararagutse umwe wese afise jardin yiwe arafise ahagarika imiduga sinovuga no kuringa ni mu bigiti n'amazu ya kijambere ahema icyo twagize kwari kwiga ukuntu abantu dupanga amazu neza tudasaguye ibibanza murana ngaha turi umuntu ashira imodoka zine mu rupangu rwahare zitatu ugashanga imiduga ine n'inzu ni jardin kubera ubuhinga twazubatsemwo zino nzu zifise abahinga biga neza ikibanza intunganyo yaco ubuhinga mu kubaka kandi bubaka inzu bivanye n'ivyo bumvikanye n'abakiriya babo nkuko dusanzwe turi biro ikora ivyigwa vy'amazu gutunganya ibisagara canke gutunganya amazu nico gikorwa cyacu murabibona iri tongo parcelle rirarenga gato hegitari imwe rero twace turaba icambere twovuga ubwinjiriro bwayo iri tongo rifise ubwinjiriro bubiri bw'amabarabara twokwita secondaire igimpande n'ijya hariya tumaze kubona rero ayo mabarabara twace tubona ingene dushobora gushirayo amazu yacu niho rero aya mazu ari mu bwoko twovuga butatu hariho amazu y'ama apartment no kuvuga n'amazu afise etage zibiri no kuvuga muri iyo nzu imwe iba ifise inzu zitatu no kuvuga ushobora gushiramwo imiryango itatu rero iyo miryango itatu ucufata rero amazu arenga 29 ucubona iyo miryango irimwo ngaha no kuvuga uza gusanga wababa imiryango ijana ushizeko niyo nzu iri ngaha inyuma ifise amapartema 31 hariho rero n'amazu mubona ngaho inyuma yanyu no kuvuga ya famille no kuvuga inzu yigenga umuntu ashobora gukoresha ari umwe ntivyadusavye inguvu nyinshi kuko nivyo twari tumazemwo imyaka myinshi kuko iyi quartier ni kuvuga iki kigwati twagitunganije haheze imyaka irenga nk'umunani twubakira abandi bantu no kuvuga kumenya ivyo dukeneye ngaha ntivyadusavye umwanya muremure kandi twari dufise n'abantu twovuga basanzwe badusaba ivyo bakeneye nivyo twanakoreye ko kugira dushobora kuronka inzu nk'iyi ifise parking ingano ku ubona yagutse ishobora kujamwe imiduga irenga 3 hamwe n'ubusitani ubona bwiza n'ibiti nkuko leta iduhimiriza gushiraho ibiti mu mazu yacu kubera ko amategeko ya leta aradusaba ko ahantu hose twubaka inzu tubanza kuhagirira ivyigwa rero twaciye twitura igisata ca leta arico obuha nayo nyene obuha irafise igisata ca laboratoire nationale
twarayitumye ko hanyuma iraza iratugirira etude du sol, hanyuma turabona isi yacu ubukomezi ifise. Vyaciye bidufasha kugirane, vyaciye bidufasha igihe twariko turacapura uyu mugambi kumenya inzu imwe imwe ubushobozi twoyiha. Rero ubwo bushobozi tumaze kuburonka vyaciye bikunda ko dukora bijya mu kinyamazuru bita structure, ni kuvuga ubukomezi bw'inzu, secteur y'inzu. Rero aha inzu imwe imwe yose turayiha ubushobozi bivanye n'ico tuzoyikoresha. Nk'akarorero murabona iyo ko ari nini cyane, ifise amanivo arenga 4, sico kimwe n'iyi ifise nivo imwe. Rero ivyo vyigwa twabikoresheje kugira tumenye itandukaniyo y'ayo mazu dufise ngaha. Hanyuma mwavuze amabarabara twaraciye, urabona ko ari 2 kandi yagutse, murabona ko arenga imetero 6. Ivyo twabigize kubera iki? Twabigize kugira abantu baba ngaha bashobora koroherwa kwacisha imodoka zibiri zibangabanganye, hamwe n'abantu bagenda n'amaguru bashobore kugenda neza mu mutekano. Sico gusa, twaratunganije n'amategeko y'ababa ngaha kuvyerekeye amabarabara kugira habandanye kuba umutekano haba kubahaba na cyane cyane ku bana. Sivyo gusa, murabona n'amakanivo ibarabara kugira ribeho kenshi usanga rikenera ikanivo nziza kugira amazi ashobore kurengana vyoroshe. Iyi parcelle yacu twarayihaye amakanivo akwiriye, haba ayegereye amabarabara, haba n'aya mabarabara y'iwacu twovuga ari indani, twayihaye amakanivo akwiriye. Vuba tugoma dutere n'ivyatsi kugira abantu bashobore kuronka n'akayaga keza, ivyatsi canke ibiti kugira iyi quartier nayo nyene ibe vert nkuko abantu benshi ubu twabihimirijwe kubikora. Sinovuga imyaka nyezina kubera ko biva ku bintu byinshi, biranava no kuri klima igendera hindagurika ubu, ariko urabona yuko ari inzu zubatswe neza, twavyubatse mu buryo bukomeye, muravyibonera na mwebwe. Twubakisha isima, kandi si isima iyo ari yo yose tubanza kuyigako, hanyuma twizeye yuko isima twakoresheje itanga iherezo ryiza, ni kuvuga finition nziza, ubukomezi twifuza ko inzu izobugira. BMBC Group igizwe na societe nyinshi, nivyo ikoresha abakozi benshi kandi ntibidoga. Abatanguranye nayo batubwira ko akazi kadahera, kuko hamwe huzura bamaze kuronka ahandi baca batanguza amashantier. Je ninjira mwirishyiramwe ntabwo natanguriye ngaha mu Gahahe, twatanguriye ku yandi mashanti kuko je dukoranye imyaka 7. Twaje ngaha mu Gahahe tuva ku yandi mashanti, kuva hatangura kugera n'uno munsi niho nkiri sindigera ndahava. Je twatanguranye ndumuyede, ayo mashantiye yose twaciye ko za Bwiza zaheza Miriwari, je nari umuyede. Ariko umuntu muri Miriwari mu Bwiza navuyeyo njisha icyuma ndumufrayeri. Hanyuma ibyo kujisha icyuma dushikiye ngaha mu Gahahe naho ntangura kubaka itafari, kuko twebwe batwiza akazi kose, haba gutera iripu, haba gusiga buyo, haba kubaka amatafari. Ikihari nicyo dukora, frayaji hari tugakora ibyo nyene. Cyamaze kunguka byinshi cyane, sino nabidondagura ngo ndabishobora. Je ndafise inka 2 nakuye mwirishira hamwe, ndafise imene, kandi urumva sino kuri Rwanda dondagura ibyo maze gukura mwirishira hamwe. Rishira hamwe rifitiye akamaro cyane, sinshomera, sindi babandi birirwa barayerera. Mpera ku wa mbere uko itariki imwe y'uko mbere nkageza ku indi tariki imwe y'uko mbere ndi ku kazi. Urumva ndonka ibintu byinshi cyane, sinigera nshomera, sinigera ngira ikibazo. Je ku munsi nkorera 220, ninjiyeyo nkorera amahera 3,000, niyo twakorera 3,500, ariko ubungeze kwibeye 220 ku munsi. Turi benshi cyane, ahubwo nuko bamwe nkeko no munsi basibye. Abakenyezi turi benshi cyane dukora igifundi, nandi nabandi bose nyene ni benshi dukora igifundi.
biroroshe bivana no kubyishiramo. Benshi bavuga ngo biragoye, ikintu umaze kukishiramo uragikora, ubwikuyemo ubwoba nta bindi. Kuko mu gihe ukibitangura abafundi kera bahora tubwira ngo nta mugore wo gutora umwiko, nta mugore wo gutora inivo, tukabwira ati mureke dukore n'ibyanka basi muze mutureke tugende. Umufundi asize umwiko hasi ngaho sasita ugaca nawe wemera kuheba kujya ningoga, ugacuja ningoga gacuza ugacutora umwiko agasangura ufise gaca ukwaka nturatanga igifata mwiko. Kati cyo nikigoye, reka tutanga igifata mwiko mugabo mutureke nikazoza kiwacu igifata mwiko. Ico gicibwa n'abafundi bagenzawe na gacupu bagurira sikindi. Aho rero wa wundi uguriye icupa cagira icya cakwiyemeza kukwiza aho uri hose aguma gukurikirana. Hama rero ndakeze ndabimenya no kwatigwa na radio BMBC Group bati abakiriya bacu bareme kuko dukora ivyo tuzi, tumaze igihe kinini kandi dufitiye ubumenyi n'ubuziranenge eka n'uburambe mu kazi, kandi ngo n'uriha bukebuke ntiyitinye ahawe ikaze. Bwa mbere abakiriya ba BMBC Group, bwa mbere amenye ko BMBC iriho kandi ko ipanze, ico kirahambaye. Urumva ntitugurisha ibyo tudafise, ntidusezerana, ntitugurisha amajambo. Umugambi wose tubabwira bwa mbere barinze bawumva uburiho uba watangwe canke naho ufite ibyangombwa byo kubaho. Sindabwira indi migambi myinshi tuzoraba mu mwanya wavyo, ariko nta mugambi numwe twababwiye utari kuraranguka. Hanyuma ntacyo twabasezeraniye kitari kuraranguka. Ikivyemeza nuko mwansanze mu gahahe diaspora city gahahe muna tugomba twinjiza abantu mazu yabo. Nta rubanza dufise n'umuntu numwe wo ngaha, nuwo tworugirana suwo twadufuye ngo twamushikije ikintu ciwe. Bose mbere jo aho kera hazoba inama y'ukuntu bazokwinjira, tugati muzoparika uku muzokinira ngaha kubera amazu menshi araheze akeneye abantu ko bayabamo. Rero bwa mbere tubamenyesha ko abifuza kutwitura, abatwituye bwa mbere barabizi ko tudasezerana ivyo tudafise. Abifuza kutwitura bashaka kuyishikira nko mwayishikiye megamenyesha makuru bakaraba nimba ivyo tuvuga ari vyo, nabo baje mu ruhongo rw'abandi bantu bariko baronka service zo kubaka nziza cyane zirimo ubujyajya. Ndanakubwira yuko twege mbere ubu dufite n'amadazi zimbutse cyane atari ama etage mu zindi projet. Usanga umuntu agura inzu nziza kijambere atari etage ku buryo buri citse cyane ufatiye ko ibintu bigeze mu gihugu. Abantu bose batwitura